Bo kuba dusanze mu nzira nariko ndavuga ko leta ya CNDD-FDD ifitiye ubwoba abantu basemerera ikabiruka inyuma ku mpamvu ishaka yuko ibintu bikora abanyagihugu batabibona, abanyagihugu bataciye ubwenge kugira ngo ikomere ikora incompetence canke abandi biba ibintu nk'ivyo, hanyuma bagaca biruka inyuma abantu. Amatactics bakoresha gutera ubwoba amafamiye, yukuza kudogwa ngaha ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibindi. Ndavuga n'amariske na cyane nk'abantu bari muri Afrika, harimo amariske ko bashobora kugushikira physiquement. Iyo ni riske ihari dans ce cas c'est pas numva ngo barakoresha ibintu vy'ibirozi, waje naza ko ata muntu ari en dehors de l'Afrique bari aho uburozi, mumbwira ko mbere mufise amazina uba baramuhaye akabudahwa canke neza ko atabwahitanye Imana ishimwe. Ariko nagomba mvuge ingene uwo kwikingira ibintu nuko vyerekeye abantu bose, ukaba uri kuri no rubuga nawe witwa uri kurasemerera d'une manière, nawe kubona no kuvyumviriza mu ku ntwaro nk'izo no kumviriza n'icaha. Muri live nakoze ejo munyabaguritse navuze ku iki gitabo 1984 ca George Orwell, abari kuri YouTube cyo kibereka no kuri Facebook. Donc kuba bashaka ko wumviriza ivyo bashaka ko wumviriza, kumviriza ikindi kintu, gusoma igitabo nk'iki bagikubonanye woca unyongwa ko ntibashaka kumenya ingene ibintu biba kw'isi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. So ngibi rero ingene wo kwikingira, reka mfate hariho ibintu bibiri, aho online kuri zimbuga na offline mu buzima busanzwe. Reka mbere online kuko ariho je nkunze gukorera, offline kubere ntihanoroshe uri mu Burundi, mugabo uri online uri mu Burundi nugu proteja ntuzoye account zawe. Izi account no kuyiproteja mu vy'ukuri ntiwifate menanirwa na gatoyi, kuko wowe n'uwo bamwe ntakiriko abantu muganira ushobora usanga babakwegeye mu gihe bayihakinze bagasanga ati kumbe Bernard yavugana na James, kandi James twagenda turi kumwe, reka je ko James jo bahora bavugana. Umva ico gihe uraproteja. Ikintu coroshe cambe ni password nziza ikomeye cyane. Ibyo byo kuvuga password ugashiramo izina ry'umwana wawe, ry'umukobwa wawe, birthday n'ibiki, bijya biri easy kugesinga. Ubu haje ni AI ishobora kuba rapide cyane kandi ikageneratinga ama password ya fake ukayakoresha, ushobora usanga umuntu ashobora kugushikira. Ariko uruhande ya password ikintu bita two factor authentication cyangwa authentication de facteur, ubiye haba hari app uje gukoresha app kubera kumenya na email gukoresha, mugabo ashobora no gukoresha nuzuye SMS yage bakumvika code kuri SMS canke email. Sinkuze gufata email kumfata ko email kenshi na kenshi hagiye kugura ninjiye muri account runaka mbona akoresheje email, iyo email nazo zirashobora kugesinga email z'abantu benshi situnga kumenda cyo gushika ko ubundi ntuze bagomba kuba anonyme, ntagomba gukoresha uzi ko uri targeted, kusha kuba target gukoresha amazina yawe y'ukuri bisha kukwegera, kuko umuntu ayida kombination ko kwiyumvira email yawe hanyuma gaca agiye cyo bita reverse engineering, agatinda gatora email yawe hanyuma urumva barumbitse iyo code kuri email ikimushikira na gaca kwinjiriramo. So SMS okay na niyo authenticator app. OBS no kuraba telefone yawe, umuntu yafashe device yawe ya telefone ya computer, ico gihe security, ico twita cyber security baramutse kiri mu nwe yiwe, ico gihe vyose biba bipfuye. Okay, donc no kuraba ko telefone yawe, computer yawe uyamuyigumiza kwa maso. Hama abantu bampanda babona nagatangara kihawo akaja muri cafe donc hajya ahantu bajya ikawa mu ka restaurant, akaba ariko kuri computer ibintu byose kwanza ubibona. Iyo ni rero ya mbere, mugabo kazoza hagusege muri toilette abisiga ngaho, bamwe bakanabisiga vyugurira. Ivyo vyagushikiye gute? No, never. Ego nivyo n'abantu barizera sekirite, mugabo nta hantu namwe nizera sekirite ko nosiga laptop kuri desk yuguruye ntayirokinze, kuko umuntu aramutse ashikiye ntuze physical device yawe nta sekirite zose wari ufise ziba zigiye. Kumbure Apple products zifise ikintu ca encryption, disk encryption, full disk encryption kumbure, ariko still iyo chance nayo bafata yo kugira yo gusiga igikoresho cawe ahantu umuntu ashobora kukinyakura gitwara. Hanyuma nkuko ndavuze account ziriye kuri YouTube na Facebook n'izi X, ukamenya ko ari account ziri specific zifite kite ya yo hejuru cyane kabisa, kandi niyo na password ubishoboka zuragira reset password kugira ngo inajurangije no muragire agikarazigesinga.
ugasepara ubuzima privé n'ubuzima public. Ubuzima privé public bo jyagiye nkunze hajya sanga nabivanze gato inkerekano ibintu kumwe vyari privé mugabo ideal nda kukura niyo bagamba kukwataka bacha bakoresha ubuzima privé information bafise bagazana muri public donc gusepara aho ukora canke ahantu ukora ibintu nk'ivyo kazabona akakora kwa hariya nakafise famille kunuku ivyo umuntu akabisha kwavyo cyo kimwe niyo uri kuragira amapazi yagiye gusanga ikesho de sécurité ndukoresha famille nyabako wawe ninde bijya bintu biroshe kubesinga hanyuma ubonye message utazi yivuye message yoshize je message yose bo iyi ni ntuze ni bandi se dufite muri IT message yose ije muri phone yanje ntazi yivuye mfata ko ari umuhaka nta nimwe to niho mpera kugeza verifie yuko atari umuhaka irimwo link yo ndayifuta straight away kuko mvuga nta amalinki ya donc nuko message yose ije ubaye utazi yivuye fata ko ari hostile kugeza umaze kuverifia ngo iyi message ivuye hehe abariho ushaka kuyizera mugabo surtout ndukikinja ku kintu bakurukiye mu message bo ikindi nk'abantu nk'aba bahamisi bari mu social media bidama guprotege aba guest umuntu ujya mu ntuba watumutumire bo hajya bari mu guest mugabo atiyerekanye batenga jya mvura donka ama voice biye guhindura ama voice no kugira umuntu aba protege n'ayandi ma source amazina etc amasiba bagukoresha ama pseudonyme n'ibindi naza kwibyo byumvikana neza hanyuma kubika icyo twita evidence mundi nta bucamanza buhari mugabo evidence n'ibiki mu Kirundi ibimenyetso mwe abantu baba ko bakurungikira bagutera ubwoba n'ibiki bijya no kubika n'amadate n'ama-screenshots you never know nta wuzi dushobora roganda nziza ukamutuna kayamari karame na sida kumwitwarira canke ukomeretse bakamenya abantu bajya kuronderera hari igihe usanga no police uri hanze afite cyo bishira police ubireke bicare babizi nibaza ko ivyo ndabikora afite ivyo ndabikora personnellement. Bo nuko online naza ko abantu benshi bari safe nta abadede nta ndabone ntibari sophistiqué so nibaza ko aho twobaneshereza aho benshi nimba narakora ataze gusoma no kwandika niyo mu space yabo ibintu ariko kuvugana nta bene burimo. Okay, paso. Hanyuma icanyuma offline donc utari mu buzima bwa nyene wiprotege nkuko navuze nk'abantu bari mu Burundi biragoye cyane numvise ko mu wundi musanzu batamuna kivuga n'ubundi c'est trop malheureux c'est trop malheureux no komeze mu kwiprotege bo hari gihe sinzi umuntu avuga ngo kiza kuvuga ngo birugiye Kenya bo ya principe ya sinahono singaho giye naho ngiye ntari mu ahi wanje nashaka kwananse ko security mugabo sinogikira ngo ngira ngo no musanzu ni Nairobi ndakugira atamuntu uvuga ibyo birumvikana bo jewe no kuja muri public ndinuba ko numvise ivyo vy'ibirozi muganaza ko uburozi umuntu acha kubushikana no kubera uburozi naza ko buha umuntu akabuzana sikintu cyo kuja kugura muri supermarché sinkunze kugwa cyane kandi ino kubera ari za kamera n'ibiki umuntu aguhaye ikintu wakaja kwa muganga bara nubwo wapfuye wanashaka gukora autopsy bakamenya ati yari iki barashobora kugira forensic bakarondera ibintu byavuye neza ko gufatwa ari naco kandi ngira mvuge ufise famille kubabwira ivyo uri kuraja c'est pas nk'ubugende kuramutsa nangwa ni kabwira abonzi nda kwa naka kumusagiza ikiba bakamenya ati shise ngatangura kumene ku mutwe canke nkaba ntaje kwivugira ko ati yatubwiye ko ngiye kwa naka kumusantu bakarondeza ntuze ikibi aho caje kiva. Okay, protect your family, protege famille yawe. Boje personnellement neza ko nk'ibintu dukora kiretse umuntu agomba kubijamo famille ntabwo waba birimwo personnellement n'ivyo jeje nyene nivugira je nyene nta muntu wo muri famille nshaka kubijamwo nta benshi tuba tunabihuza etc. Bo avoid being provoked ikintu kukuta kuntu nishantu nitwengera ebonye umuntu aguprovosa ugacushavara ucumengera gutsinza ibintu nk'ivyo cyo kandi ntaje narashaka kumaze ko nukira provokata ata nguvu nyinshi abafise kundusha so urumva rero yari insulite canke ibiki ni horera canke mu bloka canke yifuta nigende sida iyo avuga kesh ndamubloka definitive maya atera induru nyinshi cyane ariko navuze ansuye kuri internet mugashaka kuri in physical kiraza kugira confrontation physique yari yose kamasa iyo never ibintu nk'ivyo voilà
nico novuga. Ariko ikindi mu kurangiza nuko twokwirinda kuvuga amarimeur n'ibintu bitari etabli, kuko navyo bashobora kugufatisha iyo uvuze ikintu ukaja ngo goca ngo urabona wa muntu arabesha. So imbere yo kupublisha information banza umenye ko mu vy'ukuri wayitoje ufite ivyabo, nako ntusanga bagutiritse ko bashaka no kuguhenda nyene kugira discredite. ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Ndabashimira ko mwashoboye kuza muri no live ko muri tugira iyindi ku bindi undi munsi. Mu gusozera kandi ndukaba ko turavugana ku bijanye no kuntu ese David yiruka inyuma y'abantu bari kwarayikebura. Ahanini si ubwa ngo bafunge canke babice, rimwe no kugira juste ba controle mind y'abanyagihugu, abantu bagatangura gupolisinga speech yabo, donc gusansira discours zabo bonyene. Muzobone Burundi umuntu w'umutegetsi, umuntu akuze akavuga ngo abanyagihugu ngo bahame ngo abene gihugu wonyene akikosora kandi atakosa yakoze. Ibyo zose n'ibindi muri objective zizi novuga zimeze nka Orwellian governments. Kubashaka gusoma iyo Orwell ndafise 1984 uja ku kirondo bagisoma cyangwa kacyumviza audiobook kirenteresa ingene bahibwira new speak bagaforsa abantu kuvuga ururimi rumwe n'imigani itagiye ukwingana y'ubwoko bwinshi butandukanye. Ça fait partie du jeu. Sino tugomba kuvuga ko babivuze, tugomba kuvuga mbwa tukavuga responsible murasha muri responsabilité. Bo harigenja ku ngatukana gatoya mugabo igaso nkigaro no kora ko tutatukana tukako turajya mu buzima bwana privé n'ivyo tukaverifia information tuko tuvuga ko ari yo, uko navyo birakudiscredita imvuze information, tugaprotege amasource yacu, tugasecuringa ama account abakoresha ama konti ukamenya kuri safe kugira ngo abane niba bavene bakwegera ibintu nk'ivyo. Ariko icyo novuga donc le courage idafise hatemo sécurité, je usanga yononye umuntu ariko atanga iyo message hanyuma sécurité itagiramo courage yica ukuri no kuraba ukuntu umuntu modela entre les deux. We need both, ukeneye byose kwa bibiri. Sino aruta continua icyo jambo sinzi umuntu yarivuze mugabo ngo ndisamora amashere mugabo urugamba rurakomeza. Mwese mugire weekend nziza cyane, na cyane don't drink and drive. Okay, sasa tuzosubira ahanje ndarangije. Ino ni 3:05 z'ijoro, hageze ko umuntu aja kuraba movie ya weekend. Bye bye. Abari kuri ama message base kuri Facebook, YouTube tuzoguma twishurana ukwindwi mu ndwi nta kibazo. Sawa rero, bye bye. Nibaza ko co-host yagiye atakindi gisigaye cyo kuvuga. Mugire umunsi mwiza, mugire weekend nziza. Bye bye.